Rwasa Agathon umushinga amateka hanyuma hano arantumiye nk'umurundi kuko nibaza yuko kimwe bavuga ca budget citoyen twese abarundi turi concernés par le budget y'igihugu cacu. Jewe sincèrement je suis écœuré par ce score qu'affiche notre Burundi. Kandi malheureusement twebwe nyene nk'abarundi turabifisemo uruhara, kandi tutarahindura ingendo nk'uko Parseme bivuga izotugora yuko iyo score tuyameliora. Je vais partir de deux faits. Iya mbere ni confusion iriho mu badutwara yo kwitiranya igihugu n'umugambwe bakomokamo cyanye bo nyene kwitiranya n'igihugu. Muti gute? Ni murabe ingene barukrita abakozi ba leta. Y'igihugu kirimo abasitwaye bose bagiye mu mashuri amwe, mugabo hageze recrutement ukarukrita muri groupe cible yitwa umugambwe, ico gihe unavigue à vue kuko ntaco kwemeza na kimwe yuko les meilleurs éléments boshobora guparticiper dans la bonne gestion bokwiro tuva mu mugambwe umwe gusa, hari imigambwe irenga 30. Encore que au-delà de ces partis politiques hari hayandi ma organisation, la société civile, hari abantu batanu kimwe na kimwe barimwo mugabo bafise leur compétence. Abo bose rero iyo birengagijwe, eh bien salut les dégâts. Mwacishijemwo igikorwa ca Cour des comptes ifise role nziza, mugabo nayo nyene idashobora guhana ni ngorane, kuko mwarumvise yuko certaines autorités abdique, bamwe baremera yuko ari abanyuruzi itunga rya leta, mugabo bakavuga bati tuzobire kuko ntivyagenda uko twese tuzobe turi kumwe. Ça c'est quand même une abdication. Umuntu ariko aranyuza amahera y'igihugu, amakori twese dutanga, hanyuma ufise le pouvoir uhabwa n'amategeko yuko musanctiona ukirabira hirya ngo ntacu quelque part ibihimbara. Reka tuje dans l'aspect pratique de la chose. Le budget général de l'État nabonye mwahere 2017 gushika uyu munsi, mugiye muraza gusangamo rubrique mu mabije yose yabaye ku icyo gihe, un appui qui est passé de 500 millions pour les communes igashika kuri 570 millions actuellement. Mugabo mwoja kuraba ayo mahera ingene yakoze, et là je démontre combien on confond l'État et le parti. Ayo mahera la deuxième édition baciye badesida yuko 80% ahabwa amashirahamwe. Ayo mashirahamwe à les y voir qui les forme. Ayo mafaranga c'est un montant aussi autour de 87 milliards chaque année. Nta évaluation de ces coopératives nimwe irigera iba gushika uno munsi. None mwumva la transparence yoca iba ku rugero rungana gute? De surcroît, la commune ibifise ama projet à réaliser. Les coopératives ni des associations z'abantu
comment est-ce que amafaranga yitirirwa muri budget général de l'État yitirirwa amakomine aherera finalement mu ma association y'abantu qui ne sont pas des institutions de l'État. Aha rero mu ntahure jewe pour moi les coopératives c'est une bonne chose mugabo uburyo ziri conçu actuellement je trouve yuko harimwo agahazi. Ivyo rero ni mwibaze rero rofose ukwingana shakane ayo mafaranga udashobora kwerekana muri evaluation iyo fose ukundi ingana hanyuma ngo twizere yuko ibintu byogenda neza. Je répète, sinasa ama coopérative mugabo ama coopérative nk'ama organisation autonome y'abantu bagomba kuyapuya, il faut plutôt créer un cadre ituma bashobora kugira accès au crédit au niveau des institutions financières, non pas dans le budget de l'État ou dans le budget des communes. Kuko ayo mafaranga mu gihe les communes zitayagira ko uruhara rugaragara zidashobora kuyevaluer, zidashobora kuyakontrola, mu by'ukuri hari ukuntu turiko turahendana. Donc la confusion entre l'État et les organisations izinaziriya, franchement c'est un nitare niko novyita itoroshe, et ça crée un manque à gagner énorme kuko ayo mafaranga les communes zirafise ibindi bintu zari gukora. L'adduction d'eau, est-ce que no munsi abarundi bose baronka amazi meza? Les institutions sanitaires, scolaires et autres abanyagihugu barindiriye kuri pouvoir public, est-ce que barazironka à suffisance? Aha rero c'est juste un clin d'œil, ntihagire umuntu afata uko ntariko ndabivuga. Jewe pour moi la commune ni ya bose mugabo les coopératives ni z'aba membres b'izo coopérative. Il ne faudrait pas yuko leta ifata amafaranga ari gufasha abantu bose ngo finance imigwi cible y'abantu à travers une politique qui n'est pas tellement très claire ngo na ma coopérative. Murakoze.